Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya gatandatu ntwarane umukuru wa zone Cibitoke yatunganije inama kubunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga bazwi ku izina ry'abataxi vero. Iyo nama yitabiriwe na komiseri ajejwe igipolisi muri komine Rugombo hamwe n'umunyamabanga w'imihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura. Uwutwara zone Cibitoke mu ijambo ryiwe yashikirije mu ncamake ibibazo abajejwe kunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga bamushikiriza, bikaba ari navyo vyatumye atunganya iyo nama kugira ababijejwe bashobore kuyaga nabo bunguruza abantu n'ibintu. Mu vyo uwutwara zone Cibitoke yashikirije mu ijambo ryiwe ngo abataxi vero bipfuza umwambaro ubahuza, ico bita amajire. Ikindi mu ijambo umukuru wa zone yashikirije uwujejwe igipolisi muri komine Rugombo ngo nuko abataxi vero bamwituye kenshi ku kibazo c'amakinga afatwa n'abapolisi. Muri iyo nama bamwe mu bunguruza abandi bashikirije ibibazo bahura navyo mu kazi kabo, aho bashikirije ko abataxi vero bahohoterwa iyo bagize isanganya bakagongwa, usanga aribo baca bariha ivyononekaye. Ngo amasaha yo guhagarikirako akazi ni meza, ariko hari igihe baba bakoreye kure ugasanga bashitse mu mihani wabo amasaha yarenze, bagasaba ko boza barumvirizwa mu gihe bafashwe bariko barataha. Ngo hariho bamwe mu bajejwe umutekano b'abapolisi bipakiza kw'ikinga bakava ko batarishe bakabakangisha kubafunga. Uwujejwe igipolisi muri komine Rugombo yamenyesheje ko ingingo yo kurangiza akazi isaha 12 z'umuhingamo ko ari ku neza yabo, kuko kenshi hibonekeza amasanganya menshi mu masaha y'ijoro. Nyakubahwa aduserukira ngaha mu ntara twese abajewe canke wewe ntuvuge ko ari komiseri provincial ntwagenye, navuze udutwara twese niwe yasohoye iyo ngingo yuko isaha 12 muba muvuye mu nzira kugira imodoka ntizibagonge, kandi ndazi ko mumaze kubura muri mwebwe amaze gutakaza ubuzima batari bake, abandi barakomera muri aya masaha y'ijoro mugonganye n'imodoka. Ni kuri urwo rero mu gihe intwaro isohoye itegeko, twebwe nk'abahagarariye igipolisi nitwe turishira mu ngiro. Ntimubone rero abapolisi babafata bariko bubahiriza iyo ngingo ya nyakubahwa buramatari wacu adutwara mu ntara ya Cibitoke. Yongeye ahamagarira abo bunguruza abantu guhagararira umutekano bababere ijisho, kuko bobo bagera henshi hatandukanye bakabona umuntu ateye amakenga batange inkuru kugira bahagararire umutekano. Ikindi yabasabye ko bo kwirinda gupakira fraude, kuko iyo ikinga rifatanywe fraude rica ribaseze. Yabasabye kudomako urutoke aho hose batumiwe gupakira fraude. Ngo kutavuga ukora fraude umenye ko uba utejeje imbere umuntu, ariko uba uhombeje igihugu. Umunyamabanga w'imihari yose ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara yagutse ya Bujumbura nawe nyene yashikirije ijambo kuri bimwe byashikirijwe n'abunguruza abantu bakoresheje amakinga, aho yabanje kubashimira ukungene bitabiriye inama, akaba yabandanyije asigura kuri bimwe byabajijwe. Mutware wacu Chombe zone na nyakubahwa komiseri mumfashe tubakomerana. Urakoze cyane. Ama rero namwe nagenda bashimire cyane. Ndabyo ukuntu mwitavye ndango ribaye ryambere mwikomerana. Abataxi moto n'abataxi vero bitavye yabaye ryambere mwitaba neza cyane, mba naryohewe mwikomera amashi. Dukenera kumenya yuko umunyagihugu aho twese tumenya ko yahohote, tukamenya n'uwabikoze, kuko uyu wacu tumwita umuvyonzi. Mwari mubizi tumwita umuvyonzi kugira ngo bikunde rero nuko haba communication hagati yacu namwe.
ikibaye cyose mutubwira tuti yamara muri za ngingo zafatwa n'intwaro hariho uwarenganijwe, hariho uwakoze amakosa. Turabantu murabyumva neza, n'ubundi abakaroreye hari ikibazo mwavuze, turabarundi kandi abarundi turakundana, sibyo? None bavuze bati iyo umupolisi yambaye umwambaro w'igipolisi, hari n'ababigira mbere batawambaye ubwabo kubera kwiyemera cyangwa basanga bakora. Abonye umutaxi vero acaca kirikinga agaca ntwara hana, akaca agutwara umushikana mutarinze no kuvugana, umubwire ati gushika hana kanaye, akaca yururuka kumwe bimwe byo muri Kongo nenda babyumvise. Iyo ni kosa sikosa, ni kosa sa ni kosa. Yavuze rero nyakubahwa komiseri mu mvugo mbabarira amazi, burya iyo umuntu abanye n'ubundi neza hari ibyo yirengagiza, hari ibyo avuga ati imibano niko bimeze, reka ndamutware kuko uyu n'umushefu wanjye ngiye gucungira amahoro n'umutekano. Mugabo nawe ubyumve mo komiseri, aha waje kugira ngo wumve ko wowe ujye nk'iryo kosa ntiworikora. Mugabo bajya abantu bagutwara barabikora. Nugukorana neza kuko uwo mupolisi arimo kubera hariho umwenegihugu nawe arimo akora atekaniwe kubera hariho umupolisi w'igihugu, kugira ngo bigende neza. Rero umupolisi abwirizwa gucungera no kubahiriza umwenegihugu mu kazi kiwe arondereramo. Abo umunyagihugu nawe akaca yubaha kubahiriza amategeko y'igihugu, bahuye bica bigenda neza. Niyo umwanya ari ku nzira acahagarara agaca amwunguruza atarinze no kumwambara cyangwa agashefu uri kujahiriza, kuko ari umushefu amaze kwambara iby'amambaro w'igihugu amapeta aba yagiye. Twabamenyesha ko nyuma y'iyo nama urongoye zone Cibitoke yaciye ahagararira igikorwa cyo gutora komite igiye guserukira abandi mu gushikiriza ibibazo abo bunguruza abantu n'ibintu bakoresheje amakinga bahura navyo. Uwatowe guserukira abandi muri zone Cibitoke akaba yakengurukiye abo bakorana muri uwo mwuga ukungene bamwizigiye ngo abaserukire. Amazina yanje banyita Bigirimana Emmanuel, nkaba nsanzwe nkora umwuga w'akazi ka taxi vero. Ubwa mbere mbanje gushimira ba nyakubahwa ba chef de zone n'abandi ba nyakubahwa twasanzwe dukorana muri iyi nama uno munsi. Hanyuma ndabashimiye byimazeyo ku gikorwa kidasanzwe badufashije mu gukora. Hanyuma mu byabaye byose ndabishimye mu kuba badutoye kugira ngo tuzoserukire abandi mu rwego rwa taxi vero, ndetse mw'iyi zone yacu nziza ya Cibitoke. Hanyuma tuzobikora turi kumwe nabo, byose birashoboka. Hanyuma byose tuzobifashwamwo no gusenga no gukora, byose nk'uko babivuze ngo dukora dusenga, dusenga dukora. Nitwaje hamwe mukagamburukira nabo mwitoreye, nibaze ko ata byo gucanamwo, ata byo kubabazanya, nibaze ko ibintu bizogenda neza mu bumwe n'amahoro. Rero turabashimiye bene wacu turi kumwe mw'iki kibanza, kubwo mwatwiyumviriyeho. Kumbure simwe mwikoresheje, ni Imana yabakoresheje, yabagiye imbere kugira ngo kumbure byose bigende neza. Mu kurangiza twamenyesha ko iyo ari inama ikurikirana n'inama yaheruka yabunguruza abantu bakoresheje amamoto, aho nabo nyene uwutwara zone Cibitoke yabakoranyije kugira barabire hamwe ibibazo bitandukanye bahura navyo, bakaba nabo nyene
bahavuye batoye abazobaserukira. Zone Cibitoke yifashe neza muri rusangi kuko abakora imirimo itandukanye ubu barakoreshwa amanama bagashikiriza ibibazo bahura navyo. Benshi barashima kuko hari ibibazo vyagiye biratorerwa umuti biciye muri izo nama zitunganywa n'urongoye zone Cibitoke.